Ndabaramukije abakunzi ba Kazora TV kaze mu kiganiro cacu Fait d'amour aho tuganira ibitandukanye nkuko twagiye tubibabwira nkuko mumaze kubibona mu biganiro tumaze gukora. Uno musi rero nabazaniye umuntu abanyagisagara bazi kugira ngo tuze kuganira byinshi kubijanye n'ubuzima bwiwe. Muri Fait d'amour murazi ko tuvuga byinshi biba bitandukanye bidufasha kugira ngo twigishanye twunguremo ikintu bidufashe mu buzima busanzwe kugira dushobore gutera imbere. Uno musi rero ndi kumwe na Salomo nizigiye Imana nivyo yego benshi bamuzi nka Babu umwe mu basanzwe bakora ama evenement atandukanye afise ububare butandukanye yari afise ububare ama boîte n'ibindi yatanze umunezero ku bantu benshi batandukanye no musire tugiye kuganira nawe hashobora kuba hari udukurikirana ashobora kuba nawe afise iciyumviro cyo kuvuga ati ndashaka kugurura akabare ndashaka gukora boîte ndashaka kuzoba mu evenementiel nk'abandi bose nze ndorganiza ama evenement n'ibindi akaba atazi ahashobora guhera uno musire turaza kuraba mbega ababikora bisanzwe byoroshe bigenda gute ni gute umuntu yokora kugira ngo ashobore kugira réussite muri ivyo bintu mu byo akora kugira ngo ashobore guteza imbere ubwiwe yiteze imbere yongera ateze imbere n'igihugu. Babu ndaguhaye ikaze. Kazwa TV. Karibu cyane muri Kazwa Company yabazaniye Kazwa Makeup tufite service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafite imanza, amadote, ama mariage. Karibu cyane dukorera mu nyubako ingaha kuri Avenue du Marché anye ibuilding yitwa Central Building Makazinda kwa Kabga numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha mashobora kutwandikira mashobora kubasanga muhira. Ego karibu cyane uryoherwe. Merci. Maze ikintu cy'umwaka kabisa navuye muri circulation. Okay, turaza kubiganira tumenye wo mwaka wese Babu yari hehe byagenze gute n'ibindi. No musi rero Babu tugiye kuganira ariko imbere yuko tuza gushika ku byo wagiye ukora nakeneye kumenya mu buzima busanzwe Babu akiri muto yari umuntu ameze gute? Nkiri umuntu muto nakundagira sport nyinshi. Nakundagira sport. Kiri umwana? Yego. Aho yari ku myaka nk'ingahe? Natangiye kugira ama sport mfise nka 15 ans gushika 2009 none nabihagaritse. Cyangwa ubuzima rero bwo kuja kurondera kuja gutangura. Uranyarutse duherera ukiri umwana muto bya bindi umwana afise 3 4. Wari umwana ameze gute warakubagana byari bimeze gute? Warakubagana cyane ku ishuri bama abantu nyamavyeyi buri munsi. Wagize iki? Kuvuga naderumbanye umutekano mu ishuri gose umva niyo nasivyo aramera ko hari ikintu kibuze wari umwana kubagana gose yari turbira kugira gutima niruka ngira gute gukarota kurya mera minerval ndaza ko ari benshi bayari amaya minerval narariye amvuga cyo yabura ukayarondera ukayaburamwe utondo kaza kwirukana gushika umunsi uvuga reka ndagira umuvyeyi nakunda aranyica ukajya umubwira papa na maya nariye agaca kongera yanduka gendo kari canatangura ndavuza ingoma z'ikirundi navuye umutimbo hanyuma canakina judo muri entente myaka nyingahe gushika Nibigeze userukira igihugu ego twarakinye nakimwe equipe nationale ya judo gushika 2009 nabice ndabihagarika canavanga ndagenda mu mahanga rero gutangura kurondera yego ndibaza ko ari uko. Ego wavuze yuko wari usanzwe uri umuntu w'umuguruguru nyene adurumbanye umutekano mu bantu. Wavuze yuko wanajya Minerval abantu benshi bariye Minerval ndabaramukije cyane kuko ndabazi murahari ni benshi. Minerval kandi yari goye gusubiza wacume ngo birabaye block ibintu byose birahagaze ukabura naho ukura mwijana gusa byonyene nyene byaba bigoye. Niki kintu wakoze mu buzima bwawe ukiri muto?
ushobora kuba uvuga ati no musi ndicuza kwa yakupara kwicuza niuka greve ya mbegeze kuba muri 2000 mbari 2000 niga muri privé kuri Saint Albert mugabo ngaja gufasha abo muri leta kugira greve bacha baradufata umunsi badufata tugenda muri BCR ugatwara kubiswa inkono umunsi baje bakambaza bigaye cyangwa niga kuri Lycée de la Mico bashaka kuvuga ubu ni bamenya bavuga Lycée de la Mico bamanga ni lycée numva pour exemple bazi vy'amarizi umva baza kuri lycée ari umugumutse kandi ngaje niga muri privé umunsi mvuye papa Amazon nka wewe ugenda gute kugira greve wiga muri privé ukaja gufasha muri leta kandi utagira twabikunda gusubira byo genda tugasara singo kera no byari biryoshe twavuga ko byari ibintu by'ubwana nyene ukagenda ukagaza ndi macho mugatera amabuye ku mabati ugira amashuri sinzi ko ubu vyibuka ndibuje kwishuri nk'umwana utivyiwe ukaja nko mitwari ugacuteriwe ku mabati ugaca muvaho mwirwa mwese ngo baraje uba byari byo twagira nimva nibwo nico kiruna niyo ndakibutse ndatwenga gose kabisa uno musi uricuza none kuri ico kintu cyangwa uvuga ati yari aventure ni ubwana nyene tukira abasore dufise amaraso ashushe nyene umva yari kutwicuza ya narakime ndakora je mu buzima narakime nicuze je ubuzima bwo sikije kibako ndacakira uko niko cyagitegezwa kubaho kunyina je ndamusi ndavuga ngo uyo mumenya cyangira guteka aya adolescence yawe yari imeze gute nyini namwe natekereza kunda sport goza nagira sport goza wewe wayigiriye muri sport yego nagira bimwe byo kurondera dukopine n'ibiki oya no kuja mutu ariko nanzoga namwe ico gihe je natwe nangoye kuinzoga 2000 niyo babinyigisha iki 2012 niona ndi ntangoye kuinzoga kandi yo bwa mbere nayigira sport muhira natangura 6h du matin gushika saa moya ngaca nja kwishuri ngaca mvaho 13h gushika 14h ngaca mfungura ngaca swari 17h gushika mwijoro yari pasanje ari kugira sport nanzi ko ntazupfa ndabihevye ikora kera ndi umugangi rwose ngano banzi kera barazi ngene nangana irarangana mayero kabisa kuboko kunini gituza ibintu byose umukozi ayo makosa hagati ya mama wawe na papa wawe urinde yagushikikira mama papa bani bashikiranira papa badushishura goye papa yaranshishura gose mugaba mama niwe yamvugira buri munsi ngubo bishitse umwana wawe akamera nko wari umeze uwo byakira gose nuna kaguruguru mugabo ase ndakaraba nyine kavuga uri yakira rero kavuga nta kundi rikananje nabikoze mugaca ngerageza gusa kutamukarira kutamukubita utamugira gute kumubwira kwa abana bo nibaza barumva kurusha bakera twemanga twe nitwumva sinzi gituma ubuzima bwawe urakuze Imana iragufashije uraciye muri sport uragiye no mu bindi 2019 watubwiye ko wacuja kuronderera ubuzima hanze 2009 wacu ugenda hehe ubuzima bwabandanije gute wabashoboye kwiyubaka gute kugira ngo ugere yaho ufata decision yo kuvuga ati ugaruke mu Burundi ce tuza guhera ngaho menya babu jewe namenye yarashitse mu Burundi 2009 hageze twende narahejeje amashuri narahejeje mugabo anniversaire nizi narahejeje amashuri ndarondera ico nkora ndabura ndicara hasi ndabona nkuriye ndaraba ibintu byose ndakora ino nakazi gahari oge bwese ugenda bagwaguhimba twaje cyo narakoze ni Bujumbura vuba bamimba karani bare ndi umusekirite warabaye umusekirite babu tuzi yabaye umusekirite ano yita kuri Palacio anga bita ubayita Enzogu kera kitwa Palacio harakabari kitwa Palacio kari kavumye gose ngaba gusoye wararira kugira winjire kandi byabigoye habaye umusekirite duhembwa karani bare umva karani miri cyo giye naba mu nzu ni karani nyene ubuze bwari bugoye nyene umva gutaha mu gitondo twatana imoto turi babiri cyo giye moto yarakora tugatara babitura abasekirite twese twabana mu Nyakabiga tugashika muhira ukaryama ugasohoka garuka kandi ugakora byari ubwo buzima nyene wabo haruko nyene bwa twarakunda kugavura nyene ubona boss atwaye namugavura kabisa ku muryango umva kera kwinja ari trouble umva twarayagabura umva ninjije benshi nanje natana nka veni mwamwa ivuganya ariko canke wabikora utabivuga nawe ni yaduhemba nawe umwaka wose twakoze nigeza duhemba ati natwe reka twikorere twaza turihimbuka nyene hama byanse mu Burundi atereka ngenda hanyuma byanse mu Burundi nagenda cyengenda mu Rwanda ngiye mu Rwanda nagiye no mu Ruhengeri kurondera akazi imbe birankubita biranga cyadavayo canje gisenye nabone biranga canje Kigali mu aho se warondera akazi kiki ko gukora nyene akazi kariko kose ntiwavuga ati ndakeneye aka era akazi mvanike mve mu irangire gutya nkora candonga mu Rwanda nabone cyankora akazi ku barman
none igiye mu vy'akabare ndatangura nta nakimwe narinzi n'inzoga barambaza inzoga nkabona nziza gushira urutoki kugira ngo kubera nta nubwo wari uzi umurongo nagatora urutoki kwa nabeshe ngo nensanzwe nkora ivyo bintu mwatavyo nkora agenda nkatora nkavuga iyi ni bashaka ndakora mu Rwanda panda une année hanyuma boss yari yugoye campagne Dubai Oranye nakorera ndamubwira jewe ibintu byanse wumva byanse ishobora ko nagira gute acambwira ngo zana passport nta kindi kintu yasavye yambariwe zana passport cyo ndagiye ndagaruka i Burundi ndagira passport ko bwa mbere twadukoresha ama laissez-passer cyo ndasubirayo acamaza visa cyo ndagenda rero cyo ngenda kuba Dubai shitse rero nahone turashikanye ne twahembwa igihumbi n'amajana 500 c'amadiramu ne autour de 400 dollars uvuye kuri 40,000 oya mu Rwanda ngarahembwa 80 80 y'amarundi 80 y'amanyarwanda mugangira ntariho balance nini cyane nkuno munsi twika byari sawa mugana none hari yazimvye nyene umva byari bizimvye ubuzima umva sinanashike kubagenza pana kuri famille umva nsubira inyuma no mu Rwanda bwabo nabagibona n'abamesha twaba tugenda uba usavye indaro umva nashikira ko atipe n'abagenzi nyene bakora muri banke umva nashaka gutanga sanga bari ivyo kugira ngo sinibandiri umva bobo nibabikira bimwe by'abarundi uvuga ngo urafise umushitsi nga yagote eka ngasanga bahejeje ngacewe nahitana gitumbura itumba n'amata ngashika nka gitumbura n'amata ngaca mbandanya ngaca njyama ora kwinduza n'uhindukizo nk'usavye indaro umva nubuja nuhema umva ikotimwa ry'abanyonyene ukavyuka bwari have bambwira gute gushika magana habaye nka 2 mois ca ndava nja kwipangira ngaho gusa yari ibintu nyene ibintu bigize ibintu bitwenza nyene by'ubuzima ariko by'ubuzima hama uragiye Dubai ushitse Dubai ubuzima bwarakoroheyeho canke wabandanye usuragorenga nko dushitse rero Dubai rero je ndashika ariko urumva gashara kari kamaze kuduga oya reka nsubire inyuma rero nkishika umva bwari bambe dufashe indege turagenda Rwanda igitangoye ni gitangura turashikayo indege yashikayo 4 heures baje kuntora 8 heures izuba ryankubise napfuwe ndashika ku mwonke yaranyereka yari ifise inzu nziza bwa mbere tonya amagracier ndatelefona ndiwe ko bwa mbere tonya n'amateleviziyo manini ama 75 pouces masenga n'ikibambazo ibintu birabaho batuvuye kuri za zindi za 21 pouces zifise umugongo batushikana ubona ikintu cy'ikikra kingana amahero hanyuma nshitseyo acarambwira okay ashika ayereka ndaburi kanape ndagema muri kanape kumugora acambaye ngo ndakuri kwanza ku tabasinza kubangana mara yango ngo ndakwereka Mganga namaze gutelefona mama nageze mu ijoro nuko rikwima kwa mama Gateye amazu yari biki ndavuga ash ni juru kabisa shitse dushitse bacaranyereka aho tuja kuryama mbona rero ano bita mu mujeye ngo niko bahita ni nka chambre ifise nka 5 mètres sur 4 gutyo ari abamwe abantu nka 30 wanashitse murako kazu amatanda superpose wanashitse mu ma 20 bagira bafungura amenga bakoroka nk'abaninja pupu ndabagiye nibiki abantu niza kuba ngahe kabwira aho ya nibibaho na muntu ashaka kuba ngaha umuntu ibintu nibibaho acha ndavyo aho nafise twafise aja do poche naringira game aja do poche ya 2 nafise 3 asingura musingani ndasurira abagenzi yo kubaseze cyangwa 250 tunagenda ndabwira umutipu mwumva ushitse Dubai buri munsi uri mushaka tugeza kuri umuntu mushasha akwakira kugira kugiye kwanza tudere ufise kugira abo mugenzi wawe abanze kanza kwevuva ico gihe hari abarundi bari koragenda ari benshi gose abantu badafite amapapie bari benshi uba bose banyegeza polisi bagacaza gaca kwakira kugira nyene atangure kuzara kwitwa duhera arazi ko dutufasa uzufisa amera make kugenda ndabwira je nshaka kwipangira inzu ndangira inzu kandi avuga dutufasa $250 ndashaka gupangira ndamubaza ngaho inzu wayipanga ngaca mbara 1600 gira 1600 dirham yari nka auto de 500 400 combien dollars na office de ça ndabwira oya turanyereka hasi handi hano heza basuja kuryama cyagenda aranyereka cyatanga urwo buzima bwi Dubai hanyuma kweli cyo gibatanga visa za 2 mois umva tuza kugenda 2 mois kacugaruka gira gute narapaki imizigo biba pakiri nk'abayandi bo muri Asiatique wikorera ku mutwe dupakira ama container kweli cyo gihe n'abantu benshi bazana ibintu bazana imiduga ugasanga nka container imwe ariyo bagacha prefita gushaka amasima gushaka udukarto duto kugira bizino umva imiduga barayiduza hejuru bagacafata ibintu kashamuze wabaganda babikora bahebwa umva cyo gihe yari 500 dirham yari $150 gupakira container imwe umva ku munsi tukaca dupakira container zitatu uba ufise nka $450 ku munsi turapakira amakamyo turapakira rero pakiye pendant 2 mois
ndagaruka ino ndagira guhindura visa ndaronka residence ndasubireyo kandi kansubiyeyo kandi nangura uza ndakora tucurondera umuduga ukaza gukora ivyo bintu mu komisionere gushika nk'imyaka ingahe hanyuma hageze mu ma 2000 combien mu ma 2015 gutyo ndabihagarika kuba umukomisiyoneri nangura ibintu byo kugira kuzanagira ama evenement Dubai nyene ingaza ndorganiza ama party mu ma penthouse n'ama ona bari nk'inzu ifise nka 40 niveau hejuru akaba ari indi appartement izunguruka yo yose mbone twari narabikora naragizeyo amasho nk'abiri mu ma piscine twagira amasho mu piscine mu bwato ndabikora birama mahera batwaronka amahera uko genda gose twagira tugakodesha ubwato kucamagara abantu bakajamo ndabikora gushika 2019 acha mwerekana itaye riri Burundi kugira Boadon ndaza turakora kiki natanguye kwanza kuja kubaza muri panoramique baducira amahera atagira uko angana turavayo acha umuntu twari turi kumwe yacambaye ngo ndakwereka ndagusabira turagenda ajya kuri kikwa ajya house kiki nyene ndatangwa ndakora boîte iragira ama succès turakora gushika covid kira rugara ego gushika ngaho ubu 2019 uvuze ati reka mfate decision yo gutaha mu Burundi watubwiye ko organize n'ama evenement Dubai watubwiye yuko bwa mbere ukora mu kabari wabikoze uri mu Rwanda utanabizi ahandi wari umusekirite nigari wumvise yuko ufise ivyo bintu wo bigira ivyawe ukabikora cyangwa ufise iyo mpano kuko reka ndavyite ko ari impano kubera fasa ubikoramwo ndamaze kuja mu evenement menshi worganije ndamaze kugendera aho ufise ububare fasa ubikoramwo urabona yuko harimo n'impano yawe kuko kenshi iyo bikoze uraronka abantu benshi harabaha isite kenshi mu bintu byawe wamenye ryari yuko ufise iyo mpano yo kuvuga ati ko organize ama evenement n'ivyanje kugira ububare n'ivyanje byo shobora kunteza imbere Newe inange uja mu bwato Dubai barakunda kujaho kenshi buri vendredi nagendayo uva twari ya $100 pour 3 heures byose birimo kujya kunywa byose ndakubona mbona bitanguye kunyohera cyera kundabiko cyanangura kuvuga rero reka nanje ndabikorere nk'umwuga rero nanje ndatanga iyo umunezero cyo tuma iyo nama niyo ndakora ama evenement yose ndayikora sindabikora kenshi ngo ndabishekera amahera ngira nabikora kubera ari ibintu nkunda numva shaka gukora apana ibintu bivuga ngo ndabikoze ngo kugira umva ngacafata ikintu gikora amuwaciye kubera gusa ngo nshaka ko amahera no buri munsi nabikora afo kugira no sinziko baryoherwe nakunda navuga ko nshaka gutanga umunezero nuko nanje novyitaye gutanga umunezero ngaye Burundi urabona kenshi nakimwe ari gikorwa n'ubu ubona ko kuvana magaritse atanakime ataro tripration ari asubira gukora atakintu nakime shobora imeze neza umuntu avuga ngandi umuntu ngoragize gute mva bikora kubera cya kintu nkunda pani kintu vanda gikora ngo kubera ndonga amahera ngire gute yari nka passion yanje ubwato burakweretse yuko ushobora gukora ivyo bintu urabona impano yawe uratahutse mu Burundi 2019 watanguye na boîte ya kiki byagenze gute kuko jewe narakubonye ukora kiki uyifise mu nyumuraja mikira byari yindi miki hari wajaho bugarama donc uraguruka muri make byagenze gute nizihe challenge wahuye nazo kugira ngo tubone babu twabona gushika hariya oya biragoye umva ino naraje ndavyugurura nyene numva je kugurura ikintu abantu bose babazi abantu bose babari ngaho nyene bashaka bakunda ibintu bishasha baraza kagushikikira ndagerageza guhereza ngakora ibintu bya bien gwamagara DJ avuye hanze ugira gute nta kikana na kimwe na challenge murano wanaragize ni ibintu gusa ni aje ukora kabare bavita gute ni impano ibikora benshi barakunda kuguruta magasanga tumwe twa nidukunda arakugure mugabo kaniko karavatsa kaniko cawugura kakagira success gose kagira success amwe bibaza none ni normale ni kabona hose bibaza ngo ukoresha n'imiti kugira gusukurira kwa abantu benshi bamba ngo peut-être nakoresha ibintu bandaje na muti nkoresha kwa ndazi icyo umuntu murundi ashaka murundi arakunda ibi umuhereza ico nyene umuhereza numva na kenshi bagiye nko muri concert ni bakunda ko abantu baza kubavugiramo mu ibintu ngo hagurukira gute waje nicyo banavuga n'umuziki gutangura guheza nta muntu byo ngo turakene mu MC dukeneye good no abantu ivyo navyo bashaka baje gusa kwiryohera kwikura stress mu mutwe gusa mva nico kintu nizi ko gukora kandi baza ko mu mashanje yose nagize atanu by'aba MC nagira narahereza umudija mara wevuza gushika gushikoheza abantu batari
ndakora ivyo vyose ndabikora nawe bitagoye ngaye Bujumbura umunsi uko urakora hari nubura amabana gushama bato dans le haut kugira gusa ubihagarike utrebuche ugire gute mugabo mvutikeza kugwana nyene nk'umuntu ukavuga reka je ngwane ndabishoboye ngire gute ngabe biragoye ni ibintu bitoroshe mugabo c'est la vie uno musi hari abantu benshi badukurikirana cyane cyane nk'abari hanze y'igihugu cy'u Burundi bakunda kuba bumva yuko kuza kugushinga kugira business ngaha mu Burundi bisaba usanga nyene ari ibintu bigoye cyane usanga abo bantu nyene baguca intege canke ugasanga ntibikorohera faso ukoranamwo n'intwaro nibiki wewe muri carrière yawe vyaroroha kugira ngo no musi nariko baradukurikirana canke nimba hari ivyakugoye bamenye ko nabo nyene bizoshikama bamenye ko bobivamo jewe kenshi ico mbambira nk'abantu bashabuza kwevesa Bujumbura ba twese twaraje turevesisha dukurikije kama president mwatera ngo dutaye twevese tugire gute umva turacara abajene turakora ikintu kimwe kigoye ngaha nabantu musangira abantu baza mu kabari kawe nabantu gira gute mvo mwese araze baza ngo waje gute mugabo nibo inzitizi yari muri iyi business dukora umuvugize umutima muko avuga jewe reka ngire umutima mu abantu ndabafate gutya cyavanga umutipa arishima gira gute bose baraza bakakujya amadeni bakagira gute ejo muhuye mwibarabara akagenda kuvuga nabi ukabaza wumvuga nabi ukira gute umva umwimyo deni agashavura ukamwima ideni ugasanga ko muri iteranya ku bintu ikintu cisha abarundi ngani ikintu citwa ideni kandi iyo tanke na guverinoma yagurukiye ihagarika abantu basinya mu tubari twese nana mizoshika kwese usanga tuko turahomba upfa nico kintu cyambere kitugoye ngaha kabisa andi uza kwinvestisa yigo ni sawa mugabo hari ama challenge menshi uruhonka imusha ubwo tuje gutanga imusha baguru usha ngo ya mahera ibintu byose ukurakora gira gutya umva n'ibintu babigize n'ibintu babigoye ukavuze ko na police yaje kugarira ngo zimyango amasaha yagize umva we nawe umaze kuinvesta mahera yaragiye nudanzi nari bugaruke umva n'utuntu duto tugenda turagira nyene tugenda turahura natwe ngasino abashaka kuinvestisa kabisa muri business Bujumbura mufise kirdire karibu biza mutima ugumye umutima ugumye ukavuga jewe umutima wanje ngenda bikore me bamenye ko bigoye bamenye ko bigoye kwera namero bawe mvije mu kintu giro yatore bifatigiye hari ikintu uvuze c'abantu bafata amadeni abo bantu kandi barahari kandi benshi cyane si mu kabare kwa babu gusa ariko nahandi hari abantu benshi baba batazi umuruho umuntu aba yarafashe kugira ashobore kuinvestisa ikintu ciwe kigeraho kigera tubone ushobora kugenda gusaba ijya deni y'inzoga ariko ugasanga ari umuntu yagiye gufata ideni bikanka ko asubira kwishura abantu bikubita gashi kubera ko buriya nabo baba bakeneye amafaranga niyo baje kurondera none ugiye guhomvya umuntu ucaguma witwa boss gute ubwo boss bwawe naco bukimatse cyenda gutera inkuru ko uyu tuvugana no bafise nk'amafacteur ngana n'amamiliyoni abantu bafiti kandi turahura nabo kandi azi kigani bazokiona abamfitiye myangani basi mundiye basi mwavuga ngo umuntu yarahomvye kandi mwamuhombesheje mwaraba basi mikwita gashi murayazi ko ivyo umuntu wese yari yarabizi na muntu umwe ashavuga ngo yibagiye ngo facture yari make mwamuze muramamagara mungira babakira tugohereze mahera tugufitiye kandi benshi muri yizi nitwovuga nk'aba musipora bamwagira abafishe muri yizi mwagiragereza mugire effort kandi turahura nawe akagutwengera aguheraniye akagutwengera ukamenga na kimwe waravyibagiye ukamura akabone nani soni wumva mwabazi ngo umuntu yarapfuye umuntu ngo babo yarahovye akaba azosani gukora mugabo muzonyishure muzamugize neza nibaze yuko bariko baratwumva abo bantu vraiment mwikubita gashi kubera ko buri umuntu mwumvise ubuzima yaciyemwo ni burebure kwikorera imizigo kuba umusekirite kugira iki agashika hageze uno musi ngacu usanga umuntu ntituriko tuvuga kuri babu gusa no wari we wese wundi kandi cyane mu bubare biribonekeza pore yarabivuze baba arabivuze bisigura ngo ni ibintu bisanzwe bihari fareko twikubita gashi akazuba kareka dukoreye ko niyo mpamvu twariko turimuka tubandanya n'ikiganiro cacu rero babu yari karatubwira ku bantu b'amadeni watubwiye wakoze ibintu byinshi ngaha i Bujumbura benshi barakubonye barakumenye haraheze ikiringo c'umwaka babu tutamubona muri circulation yarafise miki kuri large haruguru ya lycée Dirac turamubura Bugarama turakubura hose turakubura kahema abantu ati babu yarahomvye n'ibindi amajambo menshi yaravuzwe byagenze gute n'umunsi uri mu biki no musi ndategura ibindi bintu byo gukora mugabo ibi byabaye benshi babimenye
amajambo yaravuzwe ivyo normal Bujumbura ni kwiyakira ni 24 ni kwiyakira navyo vuga ngo uramutima ngo urasimba ngo bakuvuze ne bakuvuze ni normal turemenyera umuntu wese aravuga arafise ingene avuga ibintu mugabo vyabaye nuko hose banyugarije Bujumbura ari Bugarama hose baraza barugara bandi bugaye abanye n'inzu mwese akavuga ivyiwiwe akavuga ivyiwiwe ndavuga ugikuru n'umutima wanje ni mbanzi ukuri kwera ivyo byose naba bibaye nta numwe yanterereye atari kuza kunywa nta numwe yanterereye ndiko ndubaka numwe agize gute uko umuntu wese afata akabivuga ni dry yiwe kuvuga ingene ibintu bimeze mugabo uco nzi gusa biri mu butungane ko arabikurikirana ndibaza ko vuba buzotubwire ico byashitseko mbwa kunda wose byarugaye nibaza ko je nk'ikigwa Imana yashaka kuma cyangwa gute kubwira nyereke ingene ubuzima bumeze umva iyo myaka yose nabayemo je singeze mba ni mu groupe y'abantu kuva kera mva no ngaha mva ni Burundi nkagenda naho naba Dubai sinigeze mba muri gikundi cy'abarundi imva naba jenye n'ahantu hajenye nibijya byo vuga ngo mu groupe abantu bicarana mu Dubai hano bitwa Deira nusanga y'icyabarundi benshi navyo nigeze nja kwicaramo navyo nigeze kumva byukuri ari abantu n'abana beza umva turi ngaye ni tutwengana tukavugana bite nisanga abantu baza ni bon umuntu mwiza mugabo nasanze bose agutwengera atagutwengeye me peut-être Imana cyambwiye we petit we kana gucisha muri ibi bintu gucisha muri ibi bintu ugira umenye exactement icari cy'ubuzima nibaze ko ubuzima wawe gutwenga ari ubuzima ari kugira guke ingo ndaguha inzoga ingo zondiha ngo gira gute uranyotewe ingo ndagurire ndafise ikibazo cy'inzu akiramara agenda uri inzu ndafise ikigendo gira ibi Imana ikwereke ubwire nundi munsi uramenya icari cyo gukora uramenya icari cy'abantu uramenya icari cyo ubuzima bwawe nivyo nibaza ko naciyemo muri umwaka wose abantu bose batambona batakabarenje hamwe nasohoka ata rezo sociaux atanakimwe nitekereje nyene ndindire nyene ko ubuzima buhindukiye donc abavuga ko Babo yahomvye nivyo oya guhomba je wambira mandabwira abantu benshi ngaha abantu benshi ace bikome bitirana je nageze kwa nkoresha abakozi bashikijana benshi bavuga bose ngakoresha abakozi babiri mukozi muyaya n'umuboyi wiwe gusa nibo bazi nivyo bazi kora nawo umbwira nawe genda ukora ivyo nakoze bakabwira nawe genda ugire muwaci ivyo ya Babo yakoze narumwe yobikora narumwe yo kubaka akabare nka Miki nubatse kuri Rage narumwe kubaka ako nubatse kuri Sedirac narumwe yakora genda nakoze Bugarama imbara umuntu bavuga nga jewe ngaha ndabishubiye kubikora agende nawe ne arabe challenge zirimwo haimazo zatubwire nawe umva vyose nuko umuntu wese aravuga kuvugana ko ari ni droit y'umuntu kuvuga ngo umuntu arahomvye guhomba niki guhomba na musiko aravuga jiwe vyanse kabisa usanzwe nawe ba warapfuye kuko umutwe wawe ntiwahomvye kandi nawe watumye bigerako umva guhomba bigira gute ngo byashe gute mugabo ndera cyahari ndahari ndatekereje nawe zibamwe bugoye ukasanga urabuza amahera nivyo birabaho ugashika hasi kugira usande uvyuke kandi ikibisi guhomba ikibi ni kuguma hasi nguvanga naho ikibisi kugwango kuno kuva naso ndavyutse kandi ndakoze ndagize gute kandi ndazi ko ibiri imbere ni vyinshi kandi nzogaruka nkome amaherere yose umuntu yakoze arayazi ikibi nakwariye ni kuvuga ngo ererezo nakoze zose ndazikore kandi no ubu ndazi limite ndazi cyari cyo abantu ndazi cyari cyo gukora ndazi cyari cyo ko mwaka wose sabeze namazi mwaka niko ndiyumvira ibintu byinshi ko ndiko ndanaliza ubuzima bwanje aho nagize erere aho nagize gute byose ndabibona ndavuga okay ubu ubu umwaka ugufitiye n'umwaka wo gukora wo kurondera ko umuntu asana gatera imbere akagira agati agasana kaba agakora ibintu kandi n'ubundi azi ko abantu benshi bakumera road trip mu bambaza nanje ndabikumbuye byanzo bikora nanje ndayikumbuye bro road trip ugura amapuru party nje nabizanye nje atagura amapuru party ngayo Bujumbura sinzi ko bavyuka kuri premier jour je ngenda mwijenda kuri nonoka yari evenement yawe ni nawo umunsi wa mbere nuriye bya moto bimwe uravyuka ko byari byaje ni ibintu bya mbere nkunda kugendera ko ariko niwo munsi wa mbere nabonye bajya batipe ndabasaba lift umuntu bamanukanye cyagumye no ntibamanukanye gusa Latifu yantwaye izina kiwo nyambaye hari witwa Jamari
sibupe usanga kwa jana narinze ujya musi naje babonye baje uko nyene ngo ni izina rya gutyo naramusabye ndamubwira je ndakunda imoto vya hatari ariko ndakwinginze uryoherwe kubera naduze arisho kinzanye ushikane mwijenda donc kuva kuri nano kagushika hariya mwijenda hariya yarantwaye ndasubira ndagaruka ivyo bintu biri muri CV yanje ujya musi organize ibindi rumwe ujya musi kanibaza ko narabase rukoro kabisa na muntu umwe ati ash ujya musi yakoze ikintu nunuka kwitanganyika sinzi ko waje aho naho byageze mu kabezi nagize no mu kabezi ku mazi turarayo turaprojecta filme mwijoro byari biryoshe gose byari biryoshe gose ni bintu byaza kwano nshaka kumbe nka Samira ageze barakomeye kuvuga tugira karo trip nagitoro kigoye tuzuraba dushama bus abantu bashoboye niko ndekora ngene no organiza vuba kabisa nko mu kwezi kumwe ndariko nabikoze ego kuba urumva ku bantu bavuga ati Babu yarahombye Babu yaragize iki ivyo vyumviro byanyu mufise mubikure kuko Babu aracahari ivyumviro vyiwe biracahari ariko hari ikintu c'amatsiko mfise Babu watubwiye yuko wacire mu buzima butoroshe mu bisanzwe muri imbere y'uno mwaka kugira ubujemwa kuko nimaza kuba uri umuntu wari usanzwe ukunda gukora kuba wari ufise ama activity atandukanye kwinjiriza mu buzima busanzwe ukabona byose birahagaze mu mwanya umwe ukabona abantu bagufitiye amadeni batariko barakwishura ukabona nyene ubuzima mu bisanzwe bisa nkaho buba bwikase indirectement muri buna buriya kuko ufise umuryango ufise ibiki n'ibiki byose bigusaba amafaranga n'ibindi kandi tubayeho kubera ayo mafaranga jewe Babu inzi ndamuzi ari umuntu afise abagenzi benshi cyane vraiment benshi cyane mu bare bw'ubusanga uri kumwe n'abantu nkuzira umuntu wagurira abantu bose mu kabare umuntu nyene genre uri umuntu navuga ngo utari sociable mu majambo make ndakeneye kumenya ikintu kimwe mu Kirundi bakunda kuvuga ngo umugenzi mwize mubonera mu magogo muri uno mwaka umaze muri bari abantu bose babagenzi wari ufise ndebande bakubaye hagufi yo reka cyo menga baca baryoherwa je sinzi umutima abantu bafise umva imafise ingwane bose baca baryoherwa sinzi igituma imbaye baza ko umuntu yakora ajyana amahera ufise akabare gukura bajyana bose bararyoherwa kandi bica bizeye imwe ivyabo baryohewe ko uhomvye benshi bararyoherwa abagenzi bawe mwasangiye abaginu none ufise ngo ufise abagenzi yanje ko umugani wawe ko narari nkicanga niyage n'umamagara ngo uri he tugurire gacyasha kubaza uri he uri nga bakaguza inzoga zibiri tora brochette cenga abagenzi no bamvise baba baramaye hafi umwaka wose mbaze nako ndakora nk'abantu nka batatu muri rya sinzi yawe abantu duhora tukubonana nabo batatu kandi mfise repertoire yanje ifise abantu plus de 1000 kombi. Okay. Umva abantu batatu niwamvuze aba nibo no bava niyo nagira n'ikibazo nkamubwira bimeze fogira gute batatu abasigaye bose ndabaheruka twicaranye no kuko bazara gusa bite ni sawa urakomeye message babonye nkagukize nka stati umeze gute kandi abantu twadusangiye mugani wawe dusangiye bagura inzoga bagira inywa gira gute nana ko ari yeyo wambwiye ko ari nabo wahora ufasha ati genda muri here inzogira ibi benshi wafasha baraza kwa tumeze fogira gute kamubwira yakira kaza kahubwira afite ingwane muhiro kugira gute yakira bana nibapfe n'inza ni benshi imbwabo vyose ivyo byose umenga naco umva ari amuvuga ngo minduye nkagira umutima mubi naco nakamara vyiza rero ucubaho uko nyene uco uriyakira nako ari Imana yagucisha mu bintu ugira ushobore kubivamo kandi kandi nanakimwe Imana ishaka kuducisha mudashobora twe kushobora kugira ivyo byose cyangeze n'ivyago n'inzira asha yose iratukumbera muri uno mwaka nyene inzu umuyaya yafashe buja shira hano cha turi inzu ibintu byose birashi muzi amashuki biratu byose mugabo byose umva ni ibintu yene ucamugira yene umutima we durfi amuvuga jewe ni bon ubu ni sawa nawo nosubira gukora kandi navuga ndasuye gukora nzobanzi exactement ukugira guteye ubuntu bwose burabaho ikintu umva uyigize ingorane ushikamo ukaronda n'ikintu vandika ngurishe n'ikintu ukabura n'umuntu akikugurira ufise ikintu gise valeur bakakubwira nk'ikintu waguze miliyoni 5 gacavuga ngo turagweza umuriyoni umwe niko bagana ni izo nene muja umuntu yapfuye namuca mu tsindagire izo nibibaye uva ni ibintu byose bica mu buzima ukavyiga abantu bose ari mu bibazo bamenye ko atakibazo na kimwe Imana yagushizemo udashobora gusuporta mu bimenyo aho byose babimenye byose birahari na rimwe ari mweranda ari mwagira gute ibujumba makampanya arakoga aragwira ko agahomba byose ukagura agahomba umva ikibi ni kunagushyira ni kushika haswa bwagiwe reka njyane napfuye cyangwa ari umutima nangure kuzandira manta mu bantu bose ugenda ahantu ciri nimba no ivuka baga ukagira uko nyine kavuga byini sawa imeze gutya umunsi umwe bizocamo nta kibazo
abantu benshi turafise ingorane babu kuri ico kintu iyo umuntu ageze mu bibazo uwo mengo hariho umuntu wundi yarahakwiye kuza kumufata ukuboko kubera ko urumva tuba dufise abagenzi twamana nabo tuba dufise abantu nyene wumva wari wa muntu atoguheba ariko wabivuze mu bagenzi muri repertoire yawe y'abantu 1000 abantu 3 gusa nibo bavuga bakubaye hafi wewe numva nkeneye kukubaza imbere yuko tuza kubandanya kuri kubigiye kubandanya muri buno buzima bwawe bwose waciyemo hashobora kuba hari n'uwundi muntu ariko aradukurikirana yoba yaraciye muri ubwo buzima nk'ubwo waciyemo muri uwo mwaka ukwiye canke hariho n'ubundi buzima butandukanye n'ubwo bwawe mbese wowe buri pire yaciyemo akumva yarihevye mu buzima bwiwe wewe uyu mwaka umaze ukabona ino challenge yose kamvuge ni Imana yagucishije muri ivyo bintu kugira ngo umenye Helma ubuzima niki abo muri kumwe naba kugira ngo ushobore gutera imbere niki kintu icigwa wakuyemo muri bino bintu byose ikigwa nakuyemo niko kumenya ko hajya bose uvuga ngo bagenzi so bagenzi bose bona mwicarana abantu bose mukorana ku kazi bajya bose umuvuga ngo n'umukorega wanje ku kazi uyu n'umurya gute umugenzi wose mumenyera yo mu magogo yo kuragira ngo ushikanye n'ikibazo ko ari umuntu umwe usa dusangiye mu mijoro mose turasangiye nk'amashampanye turasangiye iki araza menye twasangira umwe mu gahura gaca kugira ngo ndaguheza amarayifa ngo tubona kamera guhawe kazanira amahera mayi kandi sanzwe ndamuzi nyine twasangira juste gusuka yakira nyene ushobora ngo waramanura champagne iyo amanya champagne mugasangira mukaranya nka zitatu mwaka ya 1.5 mwasangira kenshi mama mamaga uriye dutangura uriye ivyo vyose ni kufuta ivyo vyose ni kufuta umugenzi ni madamu wawe n'uwo warakiriye neza gusa atibagira ico wamukoreye neza nakindi ico cyo yene cyo ushobora ngo umugenzi ni iki umugenzi n'umujya muntu akumari ikintu uvuga sawa ngabo ibisigaye vyose ngatu muri make buri muntu wese n'ubuzima bwiwe umuntu wese n'ubuzima nico bituma je batacu bikimbwira ngo kumvuga ngo gira gute aho ubwo ni normal wo bavuga umuntu yabaye umva utazwi n'ushaka kuvuga none boza kuvuga umuntu atubafashe ngo barangwa akora muvuga akuvuga kwera wakoze ikintu akuvuga kwera uri umuntu ibisigaye vyose je manda niko nashaka kwivuga nyene ngago gute jewe ubu navuze nzo wabuzima bwanje uko ndabwumva apana uko wewe cyangwa uyu abivuga no kwera abo bose n'abahipokrite bose baragenda gutwengira usohotse uvikira wagurutse bose barakuvuga kubaza ni ndagwerani uyu ndagize gute oya none kumvugira iki narakimo umva uca wi amahoro ugafata ubuzima bwawe gusuka butumberetse ukabwagiye muri ubuzima bwanje nakindi kurindira ngo uvyura abantu nango uzakore neza ngo none ko nuga ko atara bamamba none duwe ngo nozugara tripe gya ngo uzosogura akabagira ko tugukumbuye na urakwicara ikati tubigenze gute reka nawe genda ugira hano hose ukagenda reka ivyaba anga navuze bao life ya life ni wawe uyibamo wewe wenyine na undi muntu numwe aza kwa life yawe ico nize ubu kandi ico ndiko ndagenda aho ni life yanje mbasha gukora iciza nzokora iciza mugabo nzokora iciza atanzi ko atarutura nkene simvuga ngo kudayikoragira gute ngo ndiko ndarutura bo bwa mbere ubikora bibaza ngo bana mugenzi yo yagute gira gute mugabo sivyo na gato next time rero ni ku murongo ego watubwiye yuko nibaze ko duhava tunasozera n'ikiganiro cacu watubwiye yuko ugira ugaruke muri make ugaruke uduheye wa munezero nkuko ari byo byagutumye utangura kuja muri ibyo bintu byose twagiye tuvuga ibyo byose uzobitangura ryari narabonye hari akafishe nabonye kuri noze yawe ego bijya byo nibiki babu twari twarabuze uno munsi twifuza yuko abazoza kwa babu bazoze ari abantu ninzi muri inzoka kugira ngo abantu bose bazoza babu nasubira guhaguruka bazoza ari abantu bazima batari bazima ntitubakeneye abo bantu baza gufata amadeni n'ibindi basubiza inyuma abandi basubiza inyuma uzi impamvu ndiko ndavuga ibyo gababu wewe babu que ça soit ikintu cyose wari gukora uri umuntu nzi wakoresha abakozi benshi wakoresha abakozi ngahe Bujumbura wakoresha abakozi Bugarama bisigura ngo babajene kandi wakoresha abajene babajene babashomeri ntibari bahari kuko bagira uko bashobora kwifashisha warariha amataxe muri leta watenera igihugu uno musi nimba uhomvye ntuhomvye nka babu n'abantu bari ko baradukurikirana ni waba uri ngaho uri
urahomvye umuntu kanaka mu buryo bwose butandukanye ushobora kudafata ideni ushobora kumugirira kuba utafashe ideni mugabo ukamugirira inzigo ahandi cyangwa ukamusubiza inyuma ahandi mu buryo bwinshi butandukanye bwinshi wowe uriko uradukurikirana nimba ubikora baza kumva uburyo ubikoramwo uriya muntu uriko urasubiza inyuma ntumusubije inyuma ku giti ciwiwe kuko uno musi Babo afise umuryango hari umwana wiwe nimba yahora anywa amata mu gatondo atakiyanywa kubera iryo deni umufitiye hariho taxi yahora ija muri leta ikakugaruka ko wewe nyene n'umusi itakibaho hariho umujene X yahora aronka ngena fungura ngena abaho kubera ko yagiye gukora kwa Babo atagikora eske wumva none wakoreye ikibi Babo oya wakoreye ikibi en général umurongo munini ubutazi nuko rero nibaze ko abadukwikiranye mwavyumvise nivuga ni n'ubuzima n'urugendo rw'ubuzima bushobora kukwigisha nawe canke uwundi yabivuze neza uno musi abantu muri ko muradukurikirana ushobora kuvyuka uri umuntu akomeye cyane mu gihugu twese tugufukamira canke iki kandi si kuri Babo wenyene vyabaye uyu numwe ashimye kuduyo témoignage ariko hari abantu benshi nzi bari babayeho neza ariko umunsi n'umunsi ibintu byose bigahera harabahora bagwara n'amavese bagapfa hari abandi bagira ibindi bibazo bisigura ngo nabo nimba uri kuradukurikirana uri muri ivyo bibazo nturi wenyene ariko mwavyumvise hari ikintu yavuze c'agaciro camfashije kirazira ko ugwa uhereyo ni wagwa iga ukuntu vyuka dusubire tukubone kuko ushobora kubura amahera ushobora kubura iki ariko hari ikintu Imana yaduhaye kitari izinga mbaye bari hano ubwenge bugikora bugifunctiona ntuhagarike kombata kugira ngo ejo nawe usubire uvyuke ubuzima burarondegwa kandi Imana ihezagira ufise icari karakora kandi mumenye yuko uno musi ushobora kuba udafise ejo ugaronka kandi ibintu bikagenda neza Babo dusozera rero ikiganiro cacu uno musi harugwaruka gwishiro dukurikirana haba bari hanze y'igihugu haba bari ngaha mu gihugu hari mbese n'abantu muri bo bavuga ati jewe ndakeneye gukora akazi ariko numvise ubuzima bwawe Babo jewe sinari nzi ko wabaye umusekirite sinari nzi ko wikoreye imifuko abakarani mu bisanzwe niko tubyitana sinzi ko wabaye umukarani canke iki uno musi rero duhagarareye kuri ugwaruka rwacu no musi hari ugwaruka rwinshi rwama gwicaye mu nzu bavuga ati nakazi mfise je nshaka kuzokora mu biro je nshaka kuzogira iki ariko wowe ivyo byose uhora biciyemwo uno musi umuntu w'agaciro tubona Babo umuntu ashobora kuza iwawe ari umutegetsi kanaka aje kugusaba ngo ndagusabye sinye mu kabare urumvisha n'ikintu gikomeye novuga niyihe manuro uha ugaruka no musi gwicara mu nzu ruvuga ngo jewe ndindiye kuja gukora mu biro gusa bivuze vyovyo ni benshi umva mu bya uzohembangaye nzoguhembango yango yamayani make nkamaza none wewe uprefer kumamira akazi kaza uriko urakora kenshi ni ukuvuga ni benshi abajene benshi ngabaheza amashu n'abahejeje kusanga akazi kiyaguma yicariye gusa muhira atacyako arakora mugegenda ukora iki sinshobora genda ugira iki no ubuzima cyaza uzaburahinduka kuno musi kuya bivuze bashaka kuri hejuru ugasanga uri hasi aho usaba uri hasi ukaduka ko natwe ubwa mbere sanze ko duboshitse ahantu urunka amahera uko vuga ndafise amahera naje ndabayeho ndarongoye ndagize gute urakora ubwana bwacu nke twagize turi abana oya moya uragirana uwicana abantu bose ugafata indege ukagenda ukicana abantu mukaganya ukagira gute kora abazingirwa ko akazi kose yaza ugasuzugura naba akazi kagira gute nakaruga tuja gufasha utera imbere kwera nubura nuzi wo muzohura muri ako kazi nuzi umuntu mu wundi muntu cyo waza wiziki nize gutya mugabo reka ndagwa kandi kazi kwa nka jewe nk'abakozi benshi nakoresheje benshi bavuye baronka kandi kazi handi hantu bakomeye ugasanga avuye mu serveri warakora akazi barishoboje baribayeho bamwe barigura imiduga komoza bene vyagenze gute mbwa yabishitse bisigura ko kirazira kugaya ikintu cyose ukore mba ubora ko icaye muhira papa wakugabura agira gute va mu nzu ukore kwaya udakoze utayiruka nanuma kubaha nta nukumenya mbese yeka ona kore bose abantu bose bagukunda ko rafise ico umazi imutagifise nta gaciro baguhereza nagubwaye nta gaciro baguha umuntu wese agusuzugura no utaragusuzugura aragusuzuga abacase kagwamagara mwize mugambe yagwamagara boss mugabo urumva ko bibaho n'ubuzima mugabo haguruka uginde ukore nabivuga ngo gira gute nawe ukora besha bwa ngikore mu kabari ngo je sinkora mu kabari ngo birasarisha cyo none bigusayisha kubiri bisayisha ko nese akazi nkukora baho ugira urunge n'amahera kwibotike bakwizere ugine gusaba credit kwiboti rero sinivyo bintu byose nagira kura ugwane mu buzima apana kuvuga ngo nicaye ndindire ko nja gukora muri leta ngiye no genda urondera akazi hano henshi usabe bwije ndakeneye gukora iki nkore nta kindi Imana izoguhezagira muri ivyo bikorwa nyene ushobore gushika aho wari wifuza Babo ndagushimira cyane n'akazuba karatwishe turapfuye kabisa yego nuko rero Babo tumushimire novuga ku rugendo rw'ubuzima bwiwe aduhaye
bibwirwa benshi bikumva bene ivyo je iri jambo nzokoma ndarivuga mwavyumvise uno munsi umuntu uri kuradukurikirana wumva ko ubuzima bwabaye nabi wumva yuko ibintu vya novuga uri ku munota wa nyuma w'ubuzima bwawe umenye neza yuko aho uri hari abandi baciye hariho n'abandi bazohaca hariho n'abandi gushikangira ngo isi yugaye ntituzi ryari zo kugara ariko mwavyumvise igikuru nuko amufise inguvu zo kuvuga ati mbega mpaguruke nkore gute kugira ngo ibintu bigende neza nuko rero nibazi ko badukurikiranye cyane cyane abantu mufitiye amadeni abantu please muri hayo madeni why ugenda kunywa haje umuntu afata ideni rinini mu kabare riba rifise ni prefigera kuranga biravana urashika ku mawisa ku ma million ku ma 400 300 50 jana ari umuntu ashobora gufata ideni ry'amamiliyoni ariko arabinzoga no way nk'ubu baragira ifuru bantu mudukurikirana ukaba ufite miliyoni y'inzoga agiye kunywa kugira ngo wenjoyinge gusa hamugaje utemvye umuntu mugende muri hayo madeni si mu kabare gusa nimba hari umuntu kwibotike wagiye gusaba amafaranga yawe amajana 5 y'ikintu kanaka y'umunyu wahitanye genda muri hujya muntu kubera ko nawe yavuye muhira yaje gukora kubera ko akeneye amafaranga rero ahetsa dutezanye imbere twese nibaza yuko nawe wishire mu kibanza cy'urya muntu byobabaza kubona nawe ubwawe bagutwaye amafaranga ukicara kandi wari kurakora hama ikindi nakuyemwo abantu mudukurikirana mumenye ko ubuzima ari twebwe nyene abagenzi nabo ni byiza kugira abagenzi ariko menya ngo niyihe limite mwavyumvise babu yarasorora abantu benshi byaragenda gute yarafashije abantu benshi ariko nta numwe yamugarutseko ni byiza rero ko nimba uri kuradukurikirana amenya ati mbega umugenzi ndi kumwe ninde dufashanya gute n'uruhe rugezo tugezako hama ni wafasha umuntu nturindire ko bizokugaruka kuko ushobora kuzoba desi kwagara AVC rero ndabashimire ndabifuze kubandanya mukurikirana ibiganiro vya Kazwa TV